ndabaramukije kandi uno musi natewe iteka cyane rwose ry'ukuba nicaranye na zino nkumi nziza cyane rwose. Mais comme twaba dutangura misi yose avec un petit jeu, nibyo tugira dukore n'ubu. Je donne le mot alors. Manger. Gentil. Ok. Tiède. Tiède. Démarche. Chercher. Chérir. Du coup. Les affaires. Légalement. Légalement. Enterrer. Enterrer, oui. Enterrer. Rémission. Calme-le, 3 secondes. Ok, rémission. Donc, M. Mission. Onction. Ok. Onde. Démarche. Oui. Ok, that's Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre jeu Gatonia. Comme j'ai dit, tout gitangura ni cyane n'inkumi nziza cyane gose la plupart mwazimenye disure n'abantu muzi cyane mugabo ngira ndabasabe kandi bivuge mpereye ngaha anya donc honneur à la nouvelle. Kuri à la Miss. Ibintu bishasha tuba tubishashaye cyane tu vois. Je m'appelle Antia Kéliane Nziza. Je suis Miss Queen Ngoma 2024. Merci. Ok. Jewe ni Belange Ebisangabirano, nkaba ndi Miss Ngoma 2022. Nkaba nasubiriwe na Miss Kelia, nkaba ndi la première de film à Miss Burundi 2023. Dutewe iteka zibiri donc nshobora kubaza ibibazo byinshi for sure. Alors, tutatevye cyane gose ngira ndababaze gatonya mutuganirize par rapport ya duhere ku maprojet yanyu canke duhere kubera iki mwacaguye ibintu vya Miss. Reka duhere ku maprojet, c'est mieux. Ok. Alors on va commencer avec projet za Miss wacu mushasha kugira tumenye ico twomufashamwo kubera ko ego il faut que natwebwe duparticipa kugira ashobore gushika ku vyashaka. Merci. Ma projet yanje yitwa umuryango mwiza Burundi bwiza. Ni projet yo gufasha imiryango donc les familles démunies. Hariho amafamille y'abatwa n'izindi famille zisanzwe donc gerageza gushiraho iyo harmonie kumva yuko wowe uri umuntu nka jewe nanje ndi umuntu nkawe tegeza gukorera hamwe hama ndafasha amafamille donc papa mama mu gukora amaactivité ashobora kuzana amarevenu hama kugira dushobore gufasha n'abana bari mu miryango mu kubaha matériel scolaire. J'aimerais vraiment que vous me décriviez le sentiment mwagize ujya mwanya bavuze ati ni wewe wame kuko il y a beaucoup de filles baje kwitoza beza sama projet atesa bavuga neza et tout ça. Rero ushitse ahantu uza wumva ati Miss Queen Ngoma ni wewe, comment tu t'es sentie? Urumva ubumengo deja ufite ubwoba haba harimo akantu kuko ok ni batantora ndaza kwiyakira haba niyo bantora naho ibintu birabaho nta mwanya cyane bitako. Du coup rero ubonye bagutoye wamengo ni film nukuri si black harageze igihe bukeye nari muri naryamye nadusane ko ndarota cyane wumva umengo haba harimo umunezero ubwoba buvanze kuko urumva uri kurajugumira barataye mu minsi biraheze ndatashe biraryoshe vraiment kuko narakomye induru ame mutondarira urumva biba ibintu bivanze ari byinshi abasozi barayabaye aradeborda urasora narakomye induru ndarira ndavuga ni ibintu uri kureba n'ibiki biraryoshe vraiment ni sentiment iryoshe vraiment gose. Est-ce que wakuze ukunda ibintu vy'aba Miss wakuze wipfuza kuzoba Miss? Afite kubera muhira nari nonze cyane gose nkiri umwana nari nonze tellement byari biteye rero urumva nakuze aho wambwira Miss hano ufite abana Miss aho sinigeze nyine mvuga nti nzobijamwo ntegerezwa ni hanze ngenshi usanga ibintu nyene guteguriye ugasanga urahuye navyo urabigiyemwo hama ugasanga birabaye ko nyene
tu t'es inscrite pour spécifiquement devenir Miss canke pour kugira projet yawe? Bon, navuga nti reka ntwate amachance bikunze, si ça marche ni bon, si ça marche pas nzoguma mbandanya. Aba Miss bacu ndakeneye kumenya, est-ce que mwakuze mushaka kuba aba Miss canke il y avait d'autres hobbies, ibindi bintu mwakunda, d'autres passions que vous aviez? Bon, par exemple jewe ubu niga agronomi rero kuva kera nkiri muto nari nonze ndazi numva muhira bose abantu bafise Miss abo mubana Miss kwa kuwonze apara parce que babonye ibindi bintu kwakoze rero narimvira ko participer muri competition peut-être nyene kuri iyo taille babonye ni bon mugabo sinabishaka umutima cyane mugabo par contre nari nshaka kuba donc un docteur en médecine aussi n'ibintu zo kuririmba cyane numva rero namenye ko nzoragisha mu concert. Okay. Donc uraririmba. Ndakunda kuririmba. Ndakunda kuririmba na sport. Ndakunda sport cyane. Ego. Donc uko wiga agronomie, même si avant tu voulais être docteur. Mais ni bya bintu byuko nyine umwana nakunda kugwara cyane. Rero urumva ndaje kwa muganga munini. Donc hari ubona aba docteur bagufata nabi, abandi bagufata kuko ati ibintu faut que nja muri izo domaine. Voilà. Rero niba twese kinini cyane rwose mugabo uri kurakura uritora finalement usuka ibyo wanje urakunda agronomy cyane cyo gupfa ndakunda ngo bese niba nabitawe uri Miss uja mu mirima wambaye ubutira bisa neza cyane. Tu as dit que tu chantais aussi. Oya mwana tu Miss wacu nawe afise amapassion yandi ayahe? Alors contrairement iwanje nkunda math cyane. Abantu babwiye ukunda math mu Miss Mengo byo ntibijanye. Cyaranye n'umwanteno. Ego. Ntibijanye umva. Kubera iki? Mu kwishana niga bambaje twavuga ushaka kwiga iki ushaka kwiga iki. Ese kwiga ndavuga ushaka kwiga math cyane. Ushaka kwiga kibazo cyahe wewe? Aba Miss nabwiye ko batika. Niga ibintu by'amasansi. Nyene ngo mukino ngo tworoshe nyene tworoshe voilà communication voilà après je trouve comme chouzi mva gukogoresha umutwe wawe udusaza kandi mugasi bashaka kuba mathematicienne siko kija mfemera ndakunda gutamba ikirundi za gutamba by the way. Okay, tu esi unaririmba ndaza kuririmba shatamba jare ni combinaison radicale kwiga turavuza instrument. Okay. Comme je disais. Ego vrai. Uraciye ubwenge cyane. Rero ndabyemeye. Alors, inyuma ya kuka titre Miss, il y a beaucoup trop de stéréotypes. Et si je regarde une communauté yacu, ukuri n'abavyeyi bakenya bemerera abakobwa babo kuja muri Miss wanashaka. Shani bakevra. Biravana n'abari. Alors, mwebwe mwahashitse. Mushobora kutubwira gatonya comment vous avez trouvé ce titre, les stéréotypes ziri derrière? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi aussi, je pense qu'il y a de jeunes filles qui sont passionnées par ça. Ugasanga bikunda mugabo akagera igihe bakamucika. C'est quoi les avantages? Même les désavantages. Mais comme inconvénient arimwo aussi. C'est ni izihe muriko murabona n'uyu mukukuruke wawe? urumva icambere hariho abavyeyi bafise mu mutwe yuko muri Miss hajayo abana batagira indero niwe yuko umengo ugiye kwiyerekana canke naho ugiye ufise indero uzoca uyita umengo niyo sense bafise mu mutwe ya competition Miss. Ngo ikintu cambere numva nabwira abantu kuri experience nabonye ndiko ndabamwe competition ya Miss déjà ni plateforme yerekana ubwenge canke ama idée ufise muri wewe ko ushobora nawe gushikariza ama valeur ufise ukabipartage abandi bantu. Déjà hari igihe ufise ikintu muri wewe mugabo rufite ko udafise undi munaza kukumviriza umengo ngikenewe mugabo finalement hari ariko avyumviriza byanze birakenewe bifise akamaro kumva ko bakorenje abantu 50 100 bagiye umviriza ibintu byawe
deja biraguha ukumengo ni ikintu gikomeye hama kandi si nubwira abavyeyi kudahagarika abana babo bafise kumva ko bashaka kuja muri Miss kuko ni ikintu kibaha umuryango babuguririye ugushikana amaproje yabo kure ivyiyumviro vyabo kure basanzwe baba bashaka gukora kubera yuko turiga batigisha ibintu bitandukanye osi ubona monde itandukanye niyo warubayemo wahora mu gasakure kangana gutya mugabo urabona ati finalement Edisa yimvira gutya Liza yimvira gutya finalement jendi mubiki urumva nyene ngo nakandagize gutya hama kandi barakwigisha ibintu byinshi kugenza urakura hari igihe ufise c'est vrai amareve canke umushaka gushikako mugabo giherera mu mareve nyene mugabo maintenant ushija muri monde iri vrai iri réel donc barakwigisha ukuntu pratique voilà hama hari ibyo usanga ufise mu mutwe yuko umenga ibintu tuzomena gutya ati bimeze gutya monde imeze gutya ro donc nyene urakura mu mutwe usubira kwigisha yuko umengo oza vuga ivyo bintu nyene ufise ifoze bivuge hama wigirire icizere muri wewe yuko urashoboye tu peux le faire usanga birakunda nazi ko byinshi arabivuze icyo nakongera ko niko irakuze cyane abantu urakura tedla kandi navuze ati uca wimva ubu asigaye yiyumvira ukuntu benshi biyumvira uko ugasanga ni umuntu musangiye imyaka mugabo tedma nawe munganya imyaka yumvira azara amaproje azokubakira n'ibi n'ibi je ko iki navyumvira imva birakuze cyane monde y'abantu bugiyemo abantu bakuze kugeza kwiyumvira aho ukitsinda muri competition même si utotsinda aba ari ama-parti menshi biguruza abantu bamuri kumwe muri Miss Burundi abantu baza muri competition baza kubaca imbere ahantu uja uramenya kwikontrola n'abantu ukaye kuboherezwa kuba ameze uku ibintu mvuga ndabikontrole bisigaye mvuga ibintu maybe cyangwa icyizere ku bandi cyane bimeze neza aza ko ari ikintu cya mbere kirugurura abantu kirabakuza bose mu mutwe hama ikindi naco y'ibintu amastereotype ari inyuma jane murahinduka muragenda bitajyanye n'imico y'ikirundi biba bijyanye bimaze ko babiri ko hari abantu n'ibyo biba bihari biba biri related n'ukuntu personality yawe isanzwe imeze nimba wari usanzwe n'umuntu atekanye sibisi baguhindura n'ukuri sakantu ngo juste n'umunsi watowe eduze ubundi mu mariki kuzora benshi rego rego imeze c'est juste yuko hacaza ikindi kintu kicaye kugura imiryango ahubwo y'ahantu facilité voilà sino nimba usanzwe umuntu atekanye ego rero nimba usanzwe umuntu atekanye uzoguma umuntu atekanye ahubwo bizokungana beaucoup plus ucugira ama challenge menshi abantu benshi baza maybe gutirimutsa mugabo si wose umuntu ari atekanye ahubwo bizosha byongerekana ko tushobora n'ibintu byinshi bituma utekana bose werekana ko wose utekanye hari akandi kantu usi umenga kugira umuntu arinda aja kwitoza mu Miss aba yabonye ko ari mwiza cyane rwose kurusha abandi kandi byose ko umenga nibyo twibwira abantu c'est vrai non oya urumva nico nyene na Edisa yavuze hari umuntu ashobora kuba afite amatalent azi kuvuga neza ari myiza mugabo kugira ave muhira juste no kuvugana na Liza amubwire ko afise ide kanaka umengo arata ko mu blessure genre goba umwanya wose nibaza ko ikintu ca mbere navuga ko ca mbere gituma umuntu aja muri ama competition nkayo ni kwigira wowe nyine kwanza icizere umva confidence hama ukagirana courage uvuga ati okay nikazopasa niba bidafashije kuko urumva naho bipasa ntiyabura amakritike eza kugira urirabura ufite inzobe naho nyinshi iyo ufite inzobe nyinshi uri muremure kwe kuriha gutyo uri mushebuke kwe kungana gutyo uri mu ufite hazokama hari amakritike imisi yose rero niyo turagaragara kuri izo ngo nuko bacibwe cyangwa hano umuntu akashobora ngo ngo kandi ngo niwo cibwe rwose gudusumba twese rumva ni juste que wewe wagize iyo ntambwe wateye iyo ntambwe yo kuja kubivuga no kubiserura sino abandi usanga bafise amayide anagusumba ngabo le simple fait gutera intambwe gusa agenda muri complexe ugasanga biranze alors nk'ikibazo nkunda kubaza kubera yuko ariko barahisisa mu buzima usanga même les idées bari bafise c'est pas comme si c'était si géniaux ou
c'était quelque chose n'abandi bantu biyumviriye mugabo ugasanga bo sont sortis du lot. Et Alors voilà. la question que j'aime poser c'est pourquoi toi bibaza ko ari iyihe caractère usanze ufise yagufashije guréaliser ivyo uraréaliza muri uno mwanya. Là je ne parle pas seulement du fait d'être Miss mais aussi ivyo wakoze mu gufasha ayo mafamille tout ça depuis 2021. Voilà ko les gens qui habitent Gitega ni benshi babona les mêmes cas et qui passent qui disent bakidoga qui passent sans rien faire. Icambere ndibuka ko nkitangura kubikora deja n'umuhira bari muri we ya risiri wewe wowe turakuwe ibintu bishobora zari witaye mu bitazoshobora usi nibura abantu bakubwira nti kumengo wasaze wewe risiri ibintu bikora abanaka cumengo Jean mugabo icambere naza ko ari Jean ni ibintu wumva muri wewe umengo utegerezwa Jean ni kujya nyine kugira ko kuri za environnement abayumva umengo mwese muvyumve kuri kutari ico kintu ngaha rero ni ikintu ca mbere kwanza kiza mu mutima wabo neza ko ari ibintu Imana iha umuntu kikakujamwo tellement naho Liza yovuga iki naho mama yovuga gute je dois le faire hama à part yuko ari amayidimana iba yaguhaye courage kuko hari igihe uhura n'abantu bakubwira nti ibintu rimwe n'ibyo mukobwa kuko ndibuka hageze nka twakoze duconnecta nk'impuzu nta déplacement fixe donc tugenda n'amaguru kwirya zuba ry'ubujumbura umushatsi wasanzaye ashaka kuraba ati umukobwa urasa ugendera amashashe wewe no deja umatwe umuntu akubwira ati urasara umengo ngo bihagarika kweki sinaja kuryama voilà sinaja kuryama mugabo voilà cyangwa mukabwira ko kuramubesha ibyo ntavyo ukora no ni courage uvuga ati okay nakabitahura atabitahura ndenda nzi ko naja kandi nawe nshaka gushika donc wivuga utabivuga biragusha moi je continue nico cyafashije Alors pour moi, je vais dire que ce qui m'a fait c'est les encouragements là aussi mu bantu. Kwa sababu ikintu cya mbere gufasha kumva yuko ibyo kurakora ari abantu babibona neza kandi babikunda kandi babifasha. Alors il y avait ma famille, kuri basikayo batumye nta Miss Ngoma Deja, mama musa vas-y niho nigeze secondaire ni competition nziza uzoyigiramo ibintu byinshi même si utotsinda genda wikompare n'abandi genda uzohora ibintu byinshi uzokura itu rero kufise encouragement à chaque étape bari kumwe nawe bapartage bagira iki ça m'a aidé le courage ama ikindi naco ni kubuzi icyo ushaka si uzi icyo ushaka ati muri kile kintu ndagiyemo ushaka ikintu kiri précis ndagiyemo kwa ushaka ikintu kiri précis then cyo gufasha kubahuka ibintu byose biri hampande nimbara amakomatari mabi ko bakomeza bisamwe amakomatari mashi apfa gusohoka agafoza wumva ujye kweka sinzobe inganuko ujye kwekira buruko ujye kwekira bayukure bica bituma ko muzi ikintu ushaka ibintu biri hampande ntavyo wumviriza then started auze Bazeyo yuko uze kuzi icyo ushaka na les encouragements y'abantu bari hampande yawe nicyo cyatumye ushobora kuva mu bandi ikindi bintu byiza cyane rwose hariyo akantu kari byiza nkunda kubona mu makompetisiyo ya Miss barakunda gushiraho ngo dushaka ngo abaselibateri ça veut dire ko atarusha kubwira abasheri ntabasheri mufise nibaza yuko barabitwebwe